Mu gihe abantu benshi bakomeje kugira ubushakashatsi ku bibazo vy'indwara zitandukanye ziterwa n'imyanda yinjira mu mubiri, amakara ni umuti karuhariwe mu gufasha abatari bake kw'isi, harimwo n'abarundi, eka n'abandi benshi baramaze kumenya ko amakara ari ngirakamaro ku magara y'abantu. Uko amakara akora kugira ngo abe umuti: ni amakara asanzwe bakura mu giti canke ibishitsi vy'ibiti nk'imikaratusi, hanyuma agacishwa mu muriro mwinshi n'imiti yabigenewe, ku buryo haboneka amakara afise utwenge duto duto cane, microscope poreuses. Utwo twenge nitwo dufata imyanda mu gitigu no mu maraso bigakora neza. Ivyo amakara akunze kuvura: amakara aragwanya uburozi canke ibinini umuntu yanyoye birenze urugero yanyoye bitari ngombwa. Amakara arafasha igitigu gukora neza akanakivura. Amakara kandi urashobora kuyanywa wivura kuribwa mu nda canke iseseme. Amakara arafasha gusukura amenyo. Amakara akoreshwa ufashe ifu yayo aroza amenyo kugira ngo ase neza yongere yere, agakura n'agahumuro kabi mu kanwa. No kuvuga kuri barya abantu banuka mu kanwa, iyo wiyogesheje amakara ukiblosa agahumuro kabi karahera, n'amenyo yaboze ariko ifira zirya fira ziravako zigahera. Amakara kandi arakoreshwa mu gusukura uruhu rwanduye canke rufise amavuta menshi hakoreshejwe mask ikozwe mu makara. Icitonderwa gusa ku makara, si umuntu uwo ari we wese ayakoresha canke ngo ayakoreshe uko avyiyumviriye. Amakara si vyiza kuyakoresha nk'imiti ya buri musi, kuko kuyakoresha cane bishobora kubangamira amagara y'umubiri. Amakara ntabwo ahabwa umuntu w'umwana canke abagore bibungenze kiretse babibwiwe n'umuganga. Amakara ni umuti ukomeye mu gusukura umubiri, ariko ugomba gukoreshwa neza, kandi ntabwo ari buri muntu wese ashobora kuyakoresha. Imbere yo gukoresha amakara uja kwa muganga hama ukamubaza kugira ngo ntihagire izindi ngaruka yo gutera ku magara yawe. Amakara kandi ni kimwe mu bintu bihambaye vyo gufasha gusukura umubiri no gukumira ingaruka z'imyanda z'uburozi duhura navyo. Ni umuti uba hafi yacu, ariko bisaba ubusesanguzi n'ubwitonzi kuyakoresha. Ikindi kandi amakara avura: amakara aravura ingwara y'ubushuhe, akavura tifoyide, agakingira kanseri, haba ku bakenyezi arakingira kanseri y'ibere. Nkuko twebabwiye aravura igitigu, agakura udusenyi mu gisabo canke mu gitereko c'indugwe. Amakara aravura amafyigo, aravura ibihere, arasohora udusenyi two mu mafyigo, agakiza ingwara yo kubura amaraso. Amakara aragombora umuntu yariwe n'inzoka. Amakara aravura ingwara z'amavi hamwe na goutte. Amakara kandi arafasha ku basanzwe bagendana umugera wa sida. Amakara aravura ingwara yo kubura akayabagu. Amakara aravura amacinya. Amakara afasha ku bantu bahema nabi. Amakara aroza amaraso mu mubiri, akoza amahaha. Amakara arakiza inkorora, agakiza korera, diabete no gucibwamwo. Amakara arafasha umushishito ufise intege nke. Amakara arafasha kuvura ingwara z'amatwi, ibicurane, kuribwa no kuzura inda. Amakara arafasha gukiza kwifundikanya kw'amaraso, agakura aside nyinshi mu mubiri. Amakara arafasha umutima utera nabi. Amakara arafasha kuri barya abantu bumva barushe mu mutima, akiza guteba mu nda kw'ivyo wafunguye. Kuri barya abantu bakorora inda, amakara arafasha cane kuri bo. Amakara aravura prostate, ibivyimba,
malariya, ibere n'ibivyimba vyo mu mara. Amakara arafasha umuntu agwaye mugiga, ingwara zo mu nda, kwihagarika ukababara. Amakara arafasha ku muntu asanzwe agwaye sinozite, umushishito, igitigu, guhumura umwuka utameze neza. Amakara arafasha umuntu yavunitse, no kuvuga amakara aravura imvune, arasohora inzoka zo mu nda. Amakara arafasha ku muntu asanzwe agwaye ibihushi mu mutwe, arafasha ku muntu asanzwe atura amangati. Iyo wihereje amakara, amangati arahera. Rero koresha amakara nk'umuti kama, ariko imbere yo kuyafata wibungenze, jya kwa muganga. Umwana akiri muto kizire kumuha amakara.